uzahururu wanjye Torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Genboy. Genboy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Genboy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Genboy faz a festa acontecer. Genboy, a festa já começou. Seja para passar as suas férias ou para o fim de semana de descanso, o Polo Hotel é perfeito para si. Um hotel bem localizado, extremamente charmoso e com staff fantástico. Desfruta de todos os sabores que oferecemos. Quartos confortáveis, um ambiente acolhedor. Dispomos de espaços para reuniões, casamentos, batizados, congressos ou eventos corporativos. Privacidade, conforto e segurança. Polo Hotel. Twongeye kubasuhuza abadukurikiye abakurikiye Ajuda TV amahoro n'Imana abane namwe n'ubusanzwe rero ni Aimable Somana bakunzi bacu muzi ko ni keshi muba mudutegereze kugira ngo murebe ibyiza twabateguriye muri aka kanya rero muzi yuko tuzaza tubashakira dukurikije comment zanyu dukurikije byinshi muba mushaka ko tubagezaho tuzatugerageza dusubize ibibazo mwaje mutwandikira tutibagiwe rero kubabwira mwese mukore subscribe ya mujye muri comment ya mukore share kugira ngo umashe gukurikira ibiganiro byacu ubwo rero muri aka kanya niyo mpamvu mubona aka kanya dufite umutumirwa twabazaniye muri aka kanya yitwa Papa Esther ndumva nawe namuha ikaze akabaza kabasuhuza. Ya murakoze cyane gose kudoha ikaze kuri televiziyo yanyu Ajuda TV. Mu byukuri ku mazina buyite nitwa Ndikuriyo Aron. Ariko abagomba kushobora kujyagura nkuko Imana nayo yajyaguye. Barashobora kunyita Papa Esther, Papa Johnson. Papa nabandi bariko baraza ndashara umujene. Ndumwe mu barundi benshi bari ngaha mu gihugu cya Mozambique mu byukuri imyaka ndahamaze simike kandi sina myinshi ariko mu byukuri ndashima Imana kandi ndishimiye kabisa kumva mwashoboye kugirana kwiyumvira kugirana kudutumira kuri Ajuda TV kugira ngo kumbure dushobore kugirana kuganira murakoze cyane. Ikaze rero Papa Esther nukuri turagushimiye kwitabira ubutumire bwacu kuri Ajuda TV twihuse rero Papa Esther tuzi yuko bigendanye n'umurimo w'Imana tuzi ko ari umurimo w'Imana ukora nawe uri umwe mu bayobora intama z'Uwiteka niyo mpamvu twafashe uyu mwanya nk'uyu tukagutumira kugira ngo hagire utubazo ibibazo bimwe na rimwe ubasha gusubiza by'abantu bibwira bari hanze bari hano hanze muri Mozambique n'abandi bari mu bihugu bitandukanye bitewe n'amakuru baba bumva mu itorero rya DPR hanini ibibazo bigenda bivuka turagira ngo rero muri make dutangiye tukubaza ibibazo noneho ubasha no kugenda udusubiza nk'uko wenda nk'abantu mukora umurimo w'Imana mushobora kuba muhura nabyo muyobozi cyangwa umwe mu bakora umurimo w'Imana hano muri Mozambique hari ikibazo kigarukaho keshi abantu batubaza ese muri muratwihanganira rero abadukurikiye hari ibintu hano batubaza abantu benshi hano muri Mozambique bakunda kwibaza cyane cyane itorero rya DPR rikorera hano muri Mozambique. Papa Esther itorero rya hano muri rya DPR rikora muri Mozambique hari ibibazo rikunda guhura nabyo ese dukitangira kugira ngo twinjire mu muzi w'ibibazo nyamukuru ADPR hano muri Mozambique mwaba mugira ihuriro rishinzwe
ubutumwa bwa ADPR hano muri Mozambique? Murakoze cyane gose bo nibaza yuko hari ikintu nagomye kumanza gukosora gatoyi kumbure n'abadutwirikiye bashobore kugira nte kugira ico bashoboye kugira nte gutahura muri ibyo. Iyo bavuze umuyobozi w'intama z'Imana, iyo bavuze umuyobozi canke ngo umushumba, bo ntabwo ndi umushumba kandi ntabwo ndi umwarimu w'ishengero, ariko mu by'ukuri je ndumva umengo ndi umukristo w'ishengero rya Pentecost, hanyuma kandi nababwiye yuko ndi umurundi. Numvisemwo ikintu ADPR muri make nibaza yuko niyo hakujya gatoyi mu babanyi b'u Rwanda. Twebwe nka Pentecost rero y'u Burundi, kumbure umbajije muri ugo gwego, mu by'ukuri nk'umukristo w'ishengero sindakubwira ntituganira nk'umuyobozi, oya, kuko mu by'ukuri hajya abayobozi b'ishengero barabaho, ariko umuyobozi mukuru sujya amwebwe mwiyumvira, si uwo mwe mwiyumvira. Umuyobozi mukuru mu by'ukuri ni mwe muyera. Mwe muyera niwe muyobozi. Bo yo tuvuze rero, yo numvise bavuze ngo none ngo nk'umuyobozi ayobora, egome mu by'ukuri uvuze nk'uhagarikiye itorero. Kumbure igihe mwaganiye n'uze n'abashumba abantu b'amatorero, kuza murasobanura neza mukagirana mukagira ku muti nk'uhagarariye itorero runaka, aho ubugitomoye neza. Bo rero mu by'ukuri ikibazo mwagize ntamwambajije, mwambajije kubijanye n'ibibazo, ariko sinashoboye gutahura ibibazo byari byo, kuko aho ndi kugeza iyi saha mw'ishengero ryacu nta bibazo bihari. Nuko murakoze. Arakoze cyane rero umushumba twavuga nuko ari nawe ni intama, ndi imwe mu ntama za Yesu Kristo. Okay. Arakoze cyane, nawe ni intama imwe mu za Yesu Kristo, ariko ifise aho irangwa kugira hagarikiwe n'umushumba. Okay, kugira ngo n'abandi bayirebereho urugero. Urumva iyo ntama ari intambwe yateye, sibyo? Yego. Noneho rero kuko turiho tuganira na Papa Esther, ni umukristo nkuko mwabyumvise abadukurikiye muri aka kanya. Ajuda TV ni umukristo w'itorero rya Pentecost cyangwa ADPR nkuko abandi babyita, ariko ryo mwishami rya n'abarundi baba muri Mozambique. Niwe twabashije kugeraho rero kugira ngo adufashe kuba twasubiza ibibazo abakunzi bacu abadukurikiye bibaza. Umukristo rero Pastor Esther umwitorero rya ADPR, uri ubwo tukore umushumba umukristo umwe mu bakristo. Murumva rero ko Papa Esther ibintu by'ubuyobozi yabyanze. Reka dukoreshe umukristo w'ishengero, akaba asengera nawe muri ADPR, ni umukristo akaba ari umurundi. Turagira ngo radufashe gusubiza, niyo mpamvu twamwifasha ngo adufashe gusubiza ibibazo. Papa Esther nk'umukristo hano muri Mozambique havuga ibibazo byo muri ADPR bya abashumba bashinga inshengero, nkuko mu Kirundi babivuga, inshengero bashinga inshengero zitandukanye. Urumva niba ADPR z'abaruza hazamo akenshi ndakeka ko ari n'iz'abanyarwanda, bakagenda bashinga isengero uyu munsi, bamara kuzishinga uyu munsi bakaba bahamagara abayoboke mu yindi sengero, bagasenyera urundi rusengero rwari ruhari, bakimuka bakaza mu rundi rusengero. Ese umukristo
wo muri ADPR ariko mu ishami ry'abarundi, mwebwe iyo mwumvise ko hari urusengero rwa ADPR rwafunguwe nk'umunyarwanda mukumva ko yatwaye abayoboke, ndagira ngo nagwa nk'urugero, ushobora kuba usengera nka hano Marakwen, warashinze urusengero ariko hazaza undi yashinga urusengero hari agace bita nka Bobori, abantu abakristo wari ufite bakajya gute bakabatwara bakabajyana nka Bobori. Ese abo bantu baba bashinga insengero gutya nk'umukristo koko nk'ibyo bintu iyo mubyumvise, ndakeka nawe ayo makuru wenda waba uyumvise, ese hari indi sura mwumva bigaragaza ijyanye n'itorero rya ADPR? Murakoze cyane. Mu by'ukuri hari ikintu nshaka ko mu by'ukuri n'abadukurikiye bose bategeza kumanza gutahura. Ubutumwa bwiza mu by'ukuri buriko buravugwa muri kino gihe canke buriko burakwizwa muri kino gihe, nuko kumbure abariko barashinga ayo matorero nk'uko wari kurabivuga, bashobora kongera bakagaruka bakamenya yuko hahoze kera habayeho hariho intumwa hari intumwa zigeze kuba zigize zihari mu by'ukuri zigenda zikwiza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Mu by'ukuri rero turashobora kugira hano gutanga uburorero butandukanye. Intumwa Paulo, Sira, bariya basira mu by'ukuri barabagabo mu by'ukuri bo muri gahunda yabo bari bahamagawe n'Imana kugira ngo kumbure bashobore kumenyekanisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo ntumbero bari bafise. Numva intumwa za kera zari zifise gahunda yo kumenyekanisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntizari zifise gahunda zo zindi oya. Rero muri make rero tugarutse kuntuze ku kibazo mwambajije, mwavuze muti kumbure hari abariko barashinga amarantu z'amatorero kugira ngo kumbure basenye abandi. Bo ntavyo nzi, ariko mu vy'ukuri nimba biriho bitandukanye n'ubutumwa bwiza no gukwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuko mu vy'ukuri nuko Yesu niwe Yesu hari jambo yigeze kubwira umuntu araha yaramubajije ngo yaramubwiye ngo yari yafishije mu muryango. Nuko rero araza aramubwira ati none Yesu ati jewe kabisa yasa nk'umusaba imbabazi cyangwa nk'umusaba agahusha, ndagusavye mu vy'ukuri ati hari mu muryango twagize ikibazo, twagize ivyago ngo maze gutabara kumbure nje gufasha gushingura wacu. Yesu yamubwiye ati reka abapfu bahambe abapfu babo. Nuko rero mu vy'ukuri rero muri iyo ntuzeye muri iyo sanse bariko baragirane bariko barashingamwe amantuzemwe amashengero. Umuntu agashinga ishengero kugira ngo aronke abayoboke benshi bamuzako, ariko ntashinge ishengero kugira ngo abayoboke bagirente baje kuri Yesu, kurondera gukwiza ubutumwa uhamagarira abantu baza kuri Yesu Kristo, kugira ngo abantu baje kuri Yesu Kristo ntibaje kuri wewe. Tukabona bo baza mu ishengero rye ariko atari Yesu bakurikiye. Urumva abo bantu bazoza muntu zo mu ishengero ry'uwo muntu, hanyuma bamuzanira ivyo ashaka, hanyuma ivyo ashaka navyo abibone. Ariko mu vy'ukuri gahunda muri we atari yo guhamagarira abantu baza kuri Yesu Kristo.
mu by'ukuri rero abantu rero usanga bashinga amantu z'amashengero bafise izo gahunda ni gake bashobora kubabara bene data bagenzi babo kubw'umurimo w'Imana. Nico gituma rero usanga muri make habaye gusenyana kuko mu by'ukuri bari kwironderera indamu bariko barironderera indamu sinzi ko indamu ko ari bariko barironderera amaronko kwironderera amaronko ariko mu by'ukuri sugukwiza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Rero abantu nk'abo rero mu by'ukuri nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kandi mu bihe vy'iherezo abo bantu bazogwira ntabwo ari jewe ni jambo ry'Imana ni Bible ni vyanditse vyera bibivuga mu by'ukuri mu bihe vya nyuma abo bantu bazogwira kandi ngo bazogirana bazokwiza bazovuga ubutumwa mw'izina ryande ryiwe rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri rero ngaho abo nabo barikika muntu ze muri Yesu Kristo kugira ngo bashobore kubona umukate ubundi ubwo inzara nayo gahajya inzara nayo ibimeze nabi muri ibi bihe umuntu aragenda muntu ze muri negosi akabona birase akagenda hariya akabona birase ariko mu by'ukuri akaca yumva yuko yoshinga ishengero kugira ngo azarabona amantuza ya maturo. Abo bantu bariho kandi na Bible irabivuga rero mu ijambo rimwe si bose mu by'ukuri dukwiye kugira gukurikira kandi ubwoko bw'Imana intama z'Imana kandi mu by'ukuri bakwiye kugira kumenya ko gushishoza bagasabana cyane erega hari ibintu abantu baza kurondera mu ntuze baza kurondera iyo hanze wewe ugomba kuza kuronderera ukuri muntu ze mu muntu kandi ukuri kuri muri Bibiliya ukuri urakugendana warakuguze waguteretse muntu ze mu cyumba canke mu kabate hari nabandi bafasha amabibiliya bayakubita muntu ze mu gikoni cyo banke bakamanika hejuru ego ukuri bakakurenga bakagusiga muntu ze mu nzu hanyuma mu nzu bakujirice munsi y'igitande ntuze Bible bakayishyira munsi y'igitande bakaca bigiye aho kugira ngo bayisome bamenye ukuri bakaca bagomba kuza kurondera ukuri mu bitangaza mu bantu kuko babizigije ibitangaza bagize kandi ivyo bitangaza batazi niyo biva bakaca bagomba kuca baza kugira no kubirondera mu bantu ariko babisize mu ntuzeye muri Bibiliya yera. Murakoze cyane arakoze cyane rero umukristo wacu Papa Esther mwumvise uburyo dushubije neza cyane. Ikindi kibazo rero nanone turi bumubaze ntago turi butinde kuko ibibazo nibyisha abantu bagiye batwandikira ariko turagerageza turebemo iby'ingenzi umukristo abasha gusubiza. Ikindi kibazo kiragira kiti ese ADPR muri Mozambique yabigira abayikuriye ku buryo nabo bashinga amatorero bagira gute bafite ahantu bakura amabwiriza? Iyo uvuze ngo ADPR yaha muri Mozambique ngo yoba ifise abayikuriye simba sobanukiwe neza icyo wagombye kugira nte kumbaza kuko biravana mwambajije kunuze kuri ADPR sinza kusubiza ivyo muntuzeye ivyo burongozi bwa ADPR kuko ni hakujya yacu ariko noshobora kugira nte gusigura kubijanye n'ishengero rya Pentecost rikomoka mu gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri amashengero yose ya Pentecost akomoka mu zo mu Burundi ariko arakora nga muri Mozambique. Mu by'ukuri abari ngaha bari kuri mission, abariko barakorera ngaha bari muri mission, nico bita missiology. Hari kuba ni missiology. No kuvuga rero buri missiology yose ifise abayitanguje. Ifise abayitanguje. Ni nkuko mu Burundi naho kandi hari ama mission atandukanye. Ayo ma mission rero atandukanye mu by'ukuri niyo yaje gukwiza ubutumwa. Swat ashobora kuri kuba 8 canke 10 canke ayarenga ariko uko bomo organisation zabo
nk'ibwiza butumwa barimwo barafise uko bagura intuze ya karere bivanye n'ubwo naho bariko barumva intama ziriko aho abantu bataramenya Yesu Kristo abashaka kumenya Yesu nuko rero bakarungika y'abantu babo nuko rero abari ngaha hariho intuze ya mamisiyone atandukanye yo muntu ze mu Burundi ariko arakorera ngaha harimo za Kayogoro, hariho Mugara, hariho Nyanzarake, hariho za Kirundo Kirundo n'izindi kumbure zizoshobora kuvyiyumvira haza Bujumbura n'izindi iyo ntazi ko irashika ngaha ni Bujumbura ariko nkajewe iyo mbarizwamwe kugeza uyu munsi ni misiyoni ya Nyanzarake rero mu byukuri umuntu ambajije ibyo muntu ze muri iryo torero cyangwa uko biriko biragenda nashobora kugirana kuvuga uko dukeye inzi ariko mu byukuri abari ngaha bakorana n'abari hariya mwebwe muri parti y'abarundi mu Barundi mu byukuri abari ngaha ntabwo bigenga ubwabyo ngo bariko baragirane ivyabonye ivuga butumwa ryabo bafise abagize abungere babagize babakurikiye no kuvuga ivyo bakora byose bakora bisunze ivyo abungere bagize bababwiye nuko bakagisha inama baje inama muri make ibintu bitunganije neza arakoze cyane rero Papa Esther ubusobanura duhaye tubashije kumenya ko burya abarundi bari hano muri Mozambique bafite uburyo komite yabo yubatse bigendeye no kuri ADPR y'Ibujumbura y'Iburundi nkuko abanyarwanda nabo buri abafite uko bagire gute uko ADPR yubatse ariko rero twihuse rero urakoze kutubwiye ko hari ADPR yubatse kubijyanye n'u Burundi bakurikiza amabwiriza ese nkawe kumaze igihe hano muri Mozambique amakuru menshi ugenda uyumva ntago wigize wumva ADPR y'abanyarwanda bagiranye ibibazo mu rusengero ese urusengero kuba abakristo intama z'Imana zishobora kurwana nta muyoboke cyangwa umuyobozi w'intama wazikishije ubwo nkawe kuri kote ya ADPR y'abarundi mwabyakiriye mute mwumvise ko izina rya ADPR ry'abaturanyi banyu b'abanyarwanda bagiranye ibibazo kandi bakabigira ikibazo mu rusengero urumva wabyakiriye ute nkawe nk'umukristo mu byukuri murakoze cyane gose kumbaza kino kibazo ubundi bwo ni hahandi tuguma tugaruka umuririmbyi niwe yari umuntu uze mu gitabo kinuze cy'umuririmbyi yaririmbye avuga ngo Satani ntiyigendera ariko agira ico ahagazeko Satani ntiyigendera ariko agira ico ahagazeko none rero bene data abantu zeye muri ADPR bari hano y'abanyarwanda mu byukuri nta muntu ushobora kugira nte gutakumwikomo nta muntu nashobora kugira nte gutakumwikomo cyangwa gukondana kuko mu byukuri nye n'urubanza numwe intebe y'imanza ntabwo iragera kugira ngo kumbure abantu duce intuze y'imanza ariko bitabuza abakomane bitabuza commentaire ntibibuza commentaire rero mu byukuri nka commentaire yiwanje no hasigaho hasiga commentaire vuga ngo mu byukuri nkuko umuririmbyi yabivuze yuko Satani atigendera ariko agira ico ahagazeko agira ikintu ahagazeko burya ariya mivurungano iri kwiraboneka muntuze muri riya sengero nuko Satani hari ikintu yazanye hagati yabo gituma mu byukuri haba iyo mivurungano niryo ryajambo twagize ne twatanguriye ko mu byukuri umuntu agashinga intuze urusengero afise ico agamije ariko gitandukanye nico Bibiliya ivuga nukuvuga impande zibiri zibari impande zibiri umuntu umwe yatanguye intuze yatanguye business kugira ngo aronke ikigirani kija mu ntuze mu mufuko ubundi nawe yagize nte yatanguye business kugira ngo ntabwo ari na business ariko yashinze intuze ishira hamwe byo gufasha abantu
batishoboye ni akarora ndiko ndatanga nukuvuga ubufise gahunda yo kugirane ubufise gahunda yo kugirane yo kuronka intuzeye inyungu we arafise uko abigenza arafise inzira yiwa cyangwa kugira ngo aronke izo nyungu hanyuma wa muntu nawe yashinga ishira hamwe ryo kugira ngo ashobore kugirane ashobore gufasha abatishoboye we urumva ntarondera inyungu araronderera ukuntu bari abantu batishoboye boshobora kugirana gufashwa nukuvuga abo bantu babiri rero baba batandukanye abo bantu rero babiri rero ugiye kubahuriza mu itorero rimwe naho bazokwigira babona ibintu kumwe nukuvuga rero satani rero yaza urumva hari ikintu yahagazeko ico kintu rero aba yahagazeko iyo kitahagize kitahavuyeho muri make intambara ntizizokwigera zigira ntizizokwigira zihera kandi mu byukuri kuva na kera byahozeho intambara zagize nezamyeho none bantuze ba Paulo ntibagirane ntibabo bagize bazira intuzeye kuvuga ubutumwa babuzira kugirane gukura gusenda amadayimoni mu ntuzeye mu bantu hanyuma bakagirana abantu bakagira bakumva kumenga bariko barakora ibintu bidashoboka barabafata Paulo na Sila niba bataye mu gasho harabataye mu gasho kandi babahoye ubusa babahoye kuvuga ubutumwa ijambo ry'Imana muri ADPR nyene rero harimwo abagabo mu vy'ukuri harimwo abagabo mu vy'ukuri bimvuga kuri kandi bariko baragirana bariko barakora umurimo w'Imana kandi bariko barabikora mu vy'ukuri bumva ego bari kurukunuze ku rutonde ariko ikibazo rero kica kigirane kihaba nuko hace haboneka abandi bafise iyindi ntumbero itandukanye yo guhamagara ubwoko bw'Imana kugira ngo bumenye Yesu Kristo nuko murakoze mwamwumvise rero umukristo wacu papa Esther rwose rero aradusubiza neza kugira ngo abayoboke bacu rwose cyangwa abadukurikira muri aka kanya mubashe gusubizwa tugira ngo tubabwire ngo na Ajuda TV n'ubusanzwe rero ni Aimable Sibomana muri wo muvugana Ajuda TV rero nakagaruka buri gihe tuzaza tubagezaho ibyiza murabizi ko ibyiza turabihorana mwibuka gukanda subscribe share mujye muri comment mutwandikire twihuse rero turaya ngo tubaze umukristo wacu papa Esther ko abeshi muri comment baje batubwira tese mutubarize uwo mukristo ko kera intama z'Imana yavunikaga barayungaga ikagaruka mu zindi ko bigaragara ko abapasiteri bo muri no misi cyangwa abavuga butumwa bayoboye intama baba bareba ya ntama icumbagira aho kugira ngo bayunge bakayirya ese koko abavuga butumwa bo muri no misi baba intama iyo yazimiye kuko ushobora kubura intama ugatsitara ugata umurongo ese koko aba bantu ibintu bariho batwandikira koko aho baba intama ya muri no misi yavunitse abapasiteri baba bayirya cyangwa babasha kuyunga ikagaruka murakoze cyane kandi no kuri iki kibazo ubu nibwo ntarishira kino kibazo ariko hari inama nagombye kugira abakristo bagenzi banje muri uru rugendo mu by'ukuri turimo rugana mu ijuru mu by'ukuri mu bihe by'iherezo ibihe turimo n'ibihe by'iherezo cyo ni ikintu dukwiye kugirane gukonfirma kuko ibimenyetso biragaragaza mu by'ukuri yuko turi mu gihe cy'iherezo ubwo nta byo bimenyetso si jewe ndabivuga ariko ni Bibiliya ubwayo ivyo yavuze bizoba mu bihe vya nyuma nta kintu na kimwe kabisa gisigaye byose vyaragize byaramaze kugira nte gusohora none rero kandi mu gihe cya nyuma mu by'ukuri ubundi yavuze ati urumva hazogera igihe aho umuntu atungwa n'ico yakiriye umuntu akumira kuri kariya gakiza yakiye kera umuntu agatungwa n'ico yakiriye kuriya wakiriye kuriya warusanzwe ubizi kuriya wavyakiye kujya nyene wabibayemo kandi wabona ko byari bimeze neza wumire uburyo wakiriye
aba aribwo ushobora kugirana kumirako. Ico nico kintu no ushobora kugirana kubwira abantu b'abakristo. Ariko abace bagirane bagogwa cyane n'aba bantu bariko bubu nka ugwaruka bariko bataramenya Imana. Hariho urabona tuvuge nk'akaroro mu vy'ukuri nko muri kino gihugu ca Mozambique. Igihugu ca Mozambique mu vy'ukuri henshi ntibaramenya Imana. Benshi baracyasenga ibigirwamana. Benshi baracyasenga abantu uzeye abapfumu ni ku mugaragaro byose ntabwo babihisha. Ugerageje kuraba kandi n'uburyo babayemwo uburyo imiryango ibayeho wihaye akarorero nkaho ubaye nawe ububibona. Mu vy'ukuri urabona ati mu vy'ukuri aba bantu ntibaramenya Imana. Urabibona neza biragaragara. Erega haje iyo umuntu yakiye Yesu Kristo mu mutima wiwe mu vy'ukuri iyo uri kuragenda birakorohera kubona ati abantu uyu muntu mu vy'ukuri hari ahantu atarashika, kuko iyo umuntu hari aho atarashika nta kimugera kiba kimurimwo, abona ko vyose ari vyo gukogwa. Abona vyose ko ari bisanzwe. Mu vy'ukuri rero uravye ugiye mu myambarire, mu mvugo canke mu buryo bw'imibereho yabo, twovuga ntibaramenya Imana mu vy'ukuri. Twovuga byinshi cyane gose kunuze kuri iyi point. Aho naho turavye hari iwacu biriya bihugu vy'iwacu baramenye Imana. Hari biriya bihugu vyacu benshi baramenye Imana, n'umwana akura azi Imana. Ariko rero ikintu kica kigirane kica kigora, ikintu gikomeye cyane gose gikunda kugirane kunsiga ahantu nuko ukuntu twamenye Imana. Bari abantu bacu twaramenye Imana, twakuriye mu bantu zo mu bakozi b'Imana, dukora mu ntuze tubabikora tureba, twaramaze kugira twarayimenye. Ahubwo ikintu cakiye kigirane ikintu caje nk'ikibazo twarayimenyeye, twarabimenyereye twamenyereye ibintu vy'Imana, twagigize mu vyara wacu. Ubu tubibona nk'ibintu bigize n'ibintu bisanzwe umenga turavukana. Ahubwo ubona ubu twafashe nk'uko umenga ivyo twagomba gukora byose twobikora, kuko Imana ni mu vyara wacu bana iratubabarira nta ngorane nta kibazo. Umenga ni mu vyara wacu n'umujama, twafashe nk'umujama. Ahubwo rero aba bantu baha nibo bari bakwiye kugira nibo bari bagifise intuzeye uburyo bwiza bwo kumenya Imana, kuko ntibigeze bagira bayimenya. Urumva ntibigeze bayimenya, ntibarayimenyera. Nukuvuga aba bantu iyo baronka aba bantu bacu bakabereka bakaba bari hamwe mu buryo bwo kubereka inzira y'agakiza, Imana bakayimenya vy'ukuri. Nukuri aba bantu bo baronkeye kumugisha, bo baronkeye kw'ibicibo vyinshi. Niho hari akazi mu vy'ukuri ku muntu akorera Imana mu kuri. Niho hantu hari ukuri, kuko mu vy'ukuri ugerageje kugirane kuraba none nk'aba bantu wewe mbwiye uti hari abagwa bariko baragwaniramwe, abandi nabo bariko baragirane bariko baraterana nk'uko umenga n'umuntu ariko aratera isere, abaterana ku maseta. Urumva umwe senje urusengero ngaho undi aciyaza gutereka imbere yiwe nka kujya bagira muntu uze muri business, ubonya umuntu atewano uyu muntu kabisi isata yiwe iragenda nawe akacaza guterekaho. Uvyo nivyo bibereyemwo. Urumva nukuvuga bakaca bakagwanira muri za ntama zitaramenya Yesu Kristo. Narizo ntama bazigwaniyemwo mu vy'ukuri ahubwo barazishe nyene burundu. Ubwo baje kuzirangiza arakoze cyane rero, arakoze cyane umukristo wacu rwose Papa Esther. Ngira ngo abadukurikiye mwumvise ko yashubije ibibazo mu ngingo nyamukuru, rwose yagiye asubiza ibibazo neza, kandi ndakeka twanyuzwe. Nkuko rero yababwiye ati twebwe abantu bavuga ubutumwa, ahanga niho hari intama zo gukorerwamo ubutumwa. Ariko abayoboke cyangwa abayobozi bazo ntago bereka koko Yesu Kristo cyangwa Imana yuko hano ariho bagomba gukora umurimo. Urumva ni ikintu cyiza abashije kutubwira kandi cy'ingenzi. Nyeka ko abadukurikiye abayobozi b'amatorero atandukanye mukurikiye Ajuda TV, ngira ngo uyu mukristo ijambo avuze ni ikintu gikomeye cyane. Ati ahangaha niho hari akazi ko kuvuga ivuga butumwa koko.
urumva koko ijambo avuze nanjye rinkoze ku mutima. Ahangaha niho buri muntu wese aho waba usengera hose, aha niho hari akazi kugira ngo nawe uzagire igihe ubwira Imana ko hari umusada cyangwa igikorwa wakoze runaka kugira ngo abantu barusheho kumenya Imana. Twihuse rero tugana ku musozo, abakurikira Ajuda TV televiziyo yanyu, tubibuka gukora subscribe, mugakora share, comment kugira ngo mubashe gukurikira ibiganiro byacu. Murakoze rero kudukurikira muri aka kanya. Ndagira ngo mbone umwanya wo guha umuvandimwe wacu umukristo Papa Esther witabiriye buno butumire bwacu, abashe kugira bamwe abakristo bagenzi be abasa gusuhuza, agire n'inama yatanga muri make kugira ngo natwe dusoze. Nakagaruka rero ne Mabure Sibomana, mugubwe neza rwose. Murakoze cyane gose. Ndumva mu kurangiriza kino kiganiro bwa mbere bwo ntangura gushimira mwebwe mwatwiyumviriye ko kugira ngo kumbure musho kugirana kuduha uyu mwanya, kandi nongera ndabibutsa ko ndabamenyesha ko mu vy'ukuri ibiganiro nk'ibi mu vy'ukuri birakwiye kugira ngo kumbure abantu mu vy'ukuri bumva bafise ikintu cyo gukora kugira ngo kumbure ubwoko umurimo w'Imana ushobore gukomera, ushobore kuja ku rutonde mu vy'ukuri, ushobore kugirane gukogwa nk'uko intumwa za kera zabikora mu vy'ukuri. Aho bari bose abantu zeye abungere bacu, abapasteri bacu, aho sinacaguye abo muri ADPR, nabona abakozi b'Imana, abo mu Burundi, muntu muri Pentecote, abanyarwanda, barundi, abakozi b'Imana, mwese aho muri mu vy'ukuri. Hari ijambo nagombye kugira nto kubagenera cyane. Hari ijambo nagombye kugira nto kubagenera. Umurimo w'Imana, kubwo umurimo w'Imana muriko murakora muri kino gihugu ca Mozambique. Mu vy'ukuri igihugu ca Mozambique namwe nkuko mubibona kiratandukanye cyane gose na biriya bihugu vyacu twavuyemwo. Ni igihugu mu vy'ukuri kigikeneye ubutumwa bwiza. Ni igihugu kigikeneye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu vy'ukuri bukavugwa. Bariya abantu bari hari inyuma hose, bariya abantu bagisenga ibigirwamana, bariya abantu mu vy'ukuri jewe ahantu mbaye mu vy'ukuri aho nagenda ba hose mwijoro numva utugoma ngo bavyina kandi ntabwo bariko baravyinira Imana. Nagiye ndaganira n'abantu batandukanye, je mu buzima bwa ndaganira n'abantu batandukanye kandi babene gihugu. Nagerageje kugira no kurondera amakuru yabyo uko bimeze. Ndafise kabisa ubuhamya bukomeye cyane gose. Mfise ubuhamya bw'ibi bintu byabo mu vy'ukuri. Haracyara akazi muri kino gihugu. Bariya abantu barara barakesha, ari amakesha ya twahora dukora, ari amakesha twebwe dukora ngaha duhimbaza Imana, duhamagara Imana. Mu vy'ukuri bobo bakesha bariko barahamagara kiranga. Bariko barakesha, bariko barahamagara kiranga. Ariko natwe namwe abakozi b'Imana muri ngaho mu vy'ukuri kandi urumva ko akazi kahari kabisa. Akazi karahari kabisa. Rero mu vy'ukuri nasaba mu vy'ukuri nk'abavyeyi b'amashengero n'abahanura n'ukuri baraba ukuntu mu vy'ukuri bokora nk'intumwa za kera, bakwize ubutumwa bwiza nkuko ba Paulo na Basira, baba bagabo mu vy'ukuri bahamye mu vy'ukuri nka ba Daniel na ba Meshake na ba Abednego n'abandi benshi mu vy'ukuri. Bibiliya ishingira intahe kubw'umurimo w'Imana mu gukwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nabo mu vy'ukuri nimba bariko barakora ibyo bariko barakora kubw'umurimo nk'umurimo w'Imana, bariko bararondera kuzoronka ibicibo byinshi mwijuru. Mu vy'ukuri bagire ivyo bagize n'ivyo birengagije kuri bagenzi babo, bagire ivyo birengagije kuri bagenzi babo. Mu vy'ukuri batumbere bima amatwi, mu vy'ukuri ivyo bagize n'ivyo batanya, ariko mu vy'ukuri babona yuko ikintu bahuriyeko kandi bashobora kugirane gukwirikira ari ukubogora umurimo w'Imana, kurondera intama z'Imana kugira ngo zize kuri Yesu Kristo. Barondere mu vy'ukuri izi ntama ziri ngaha muri Mozambique nyinshi
zikeneye ubutumwa mu by'ukuri, zikeneye ubutumwa, bazibwiza ubutumwa mu by'ukuri, ariko bave mu bintu by'intuzeye, bime umwasi mu by'ukuri ikibanza mu mitima yabo. Nico kintu numva noshobora kugira noshobora kubasigira nk'intuzeye nk'impanuro kuko mu by'ukuri intambara mu mashengero zirahaba, kandi nk'abakristo bagenzi banje nanje ico ncangira ko ngirane ndabahanura nabahanura mu by'ukuri mu gihe cyose tubonye intambara mu ntuze mu itorero nitwihutira cyane gose gugirane gucira urubanza abapastori bacu, nitwihutire gucira urubanza abantu z'abapastori bacu mu by'ukuri ngo duhe umwasi Satani, ariko tuba dukwiye kugirane gufata kunga ubumwe, tukagirane tukabona yuko mu by'ukuri icyateye abakozi b'Imana bacu ari umwasi. Kuko umwasi niwe arondera gutanya abantu, niwe arondera kugirane gusambura, nta mukozi w'Imana asambura, kandi abakozi b'Imana nabo ntibarashika mu ijuru, ntibarashika mu ijuru. Ibyo bakwiye kugirane kubimenya. Gome mu by'ukuri abakozi b'Imana baracari mu isi, baracumura, baravuga ibidahuye n'ubugombe bw'Imana, bariyumvira ibidahuye n'ubugombe bw'Imana, barikunda, urumva byose birahari, ibyo byose birakogwa, ariko mu by'ukuri nukuri dushobozwa mu by'ukuri na byose na Kristo. Nabo bakwiye kugirana kwama bari imbere y'Imana, bakumva yuko bakwiye gushobozwa na Yesu Kristo kugira ngo kumbure umurimo w'Imana bahamagariwe ukogwe neza. Nuko Yesu abahezagire cyane. Nuko abantu zeye nariko naha impanuro abantu zeye abakristo bagenzi banje, ntihabe ukwihutira gucira imanza abantu zaba abayobozi, ariko mu by'ukuri aho kubacira imanza tugire umwanya wo kugira no kubaba hafi, no kugirane no kubasengera, tubasengere kugira ngo kumbure ibibazo byabatanya iby'umwasi bashobore kugira kubikumira, ariko kandi natwe tutirutse tugume hahandi nyene. Erega hari igihe muntu zo mu itorero haba intuza y'intambara, ukasanga abantu z'abakristo bari bavuze ngo karabaye nono bakiruka. Wiruka uje he wewe? Ni hehe wombwira wirukira utazosanga intambara ngaha muri iyi si? Ni mwijuru gusa. Uzova muri ntuze muri iri sengero rya ntuze rya ADPR bashize ngaho uyu munsi, wirukira hariya kuko wumvise ko hari paseri mushya, hari amahoro, naho hazovuka intambara, uzokwimuka wiruke hariya uzopfira mu nzira. N'ahandi ho guhungira ni muri Yesu Kristo. Uri umukristo mu by'ukuri ushitse, gumaho nyene umwanya wiyime abantu ze, ureka guta amajambo, ariko amajambo wota uyakoreshe mu kugirane mu kuyereka Imana, uyate ku Mana, uyataye ku Mana mu by'ukuri uzoba yataye ahantu heza kandi hameze hashobora kugirana kuva intuzeye inyishu y'intuzeye ikibazo kizoba cyavutse. Hanyuma umurimo w'Imana ukogwe neza. Nuko murakoze cyane. Arakoze cyane rero umuvandimwe wacu, ishuti mwumve ko ari ishuti kuko yafashe umwanya wo kuza kuganira natwe. Tubabwira rero abadukukiye muri aka kanya, Ajuda TV ni televiziyo yanyu, kandi izazi bakora ibyo mushaka byose kugira ngo tubashe kwiyubaka arimo kwemera no muri societe rusange kugira ngo tubashe kubana neza. Nakagaruka rero tubasezera, mwibuka gukanda subscribe, share, comment, mugumye mutwandikire, ngira ngo mbabwire yuko ibyo umukristo wacu yagiye atubwira igihe kirageze kugira ngo ari wowe mushumba, ari wowe ntama, ubashe kumenya ko ibitero Satani abasha kugaba ntagajonjora nkuko yabitubwiye. Rero ajonjora ntaga ashobora kujonjora umuntu wese uvuga Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero tugomba guhagarara tugahangana nawe kugira ngo tubashe kwiyubaka koko dukomere ku Mana twemera. Nkuko yatubwiye rero, mwirinde abantu mwese muzi ko mwamenye Imana koko, ni muyimenye ariko mwoye kuyimenyera. Ngira ngo uyu muvandimwe avuje ijambo ryiza cyane. Abakristo bo muri mwese cyangwa abayoboke b'amatorero runaka, nitumenye Imana ariko tuyimenyera, tuyimenye byimbitse, twe kuyimenyera.
nakagaruka rero ni Aimable Sibomana mwavuganaga kandi muhorana buri munsi na Ajuda TV. Turashimiye rero uyu muvandimwe wacu waduhaye uno mwanya. Ndagira ngo tukubwire yuko kuri Ajuda TV urisanga n'igihe uzadukenera ari undi mukristo ushaka kuganira na Ajuda TV wamuzana nakagaruka. Ndagira ngo rero usezere abadukurikiye ubundi nakagaruka kuri Ajuda TV. Murakoze cyane gose, ndabasezeye cyane gose mu by'ukuri abakurikira Ajuda TV, kandi namwe mu by'ukuri mwumve ko nabanezerewe cyane gose kuba mwaratwiyumviye ko mukatubwira muti turifuza gukorana ikiganiro namwe. Mu by'ukuri naranezerewe kandi murazi ko nta byanse, nuko mbanzi yuko mu by'ukuri muri iyi nzira igera kure cyane gose. Ni mu gihe mu by'ukuri tugezemwo cyaho rezo sosiyo zigira ntiziriko zirakora cyane gose kandi zirabwa n'abantu benshi. Shobora kugira kugera zikavuga ubutumwa bukagira ntibugakwira hose mu by'ukuri bivanye naho umwe wese aba agize aba ari. Nuko Yesu abayezagire cyane naho ubutaha igihe cyose namwe muzankenera ndahari kabisa, nta kibazo. Murakoze. Okay, nakagaruka rero. Ciao ciao. Uzahururu wanjye Torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Gen Boy. Gen Boy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Gen Boy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Gen Boy faz a festa acontecer. Gen Boy, a festa já começou. Seja para passar as suas férias ou para o fim de semana de descanso, o Polo Hotel é perfeito para si. Um hotel bem localizado, extremamente charmoso e com staff fantástico. Desfruta de todos os sabores que oferecemos. Quartos confortáveis, um ambiente acolhedor. Dispomos de espaços para reuniões, casamentos, batizados, congressos ou eventos corporativos. Privacidade, conforto e segurança. Polo Hotel,